ubutegetsi bwica. Nico gituma mu byabaye mu 2002 n'umujere umwe yaratwara abantu 50 akabajana ku Komine ngo bagutumyeko nawe akagamburuka. Aha rero dufise iki? Dufise aya magufa menshi mubona yavuye muri iki kinogo muhejeje kwibonera mwebwe nyene. Iki kinogo nababwiye nti bose benshi bicwa bavuye mu gashoko ngaha nyene, hari Komine ya kera, hari gashoko ka kera. Abaje bashasha bagandagura aho basanze mu gasho bagaca babajana kubata mu kinogo. Nukuvuga abo bashasha nabo bagandagurwa n'umugwi wundi uje mu gasho wimbi kinogo utazi kwejo ariwe bazogitamwo. Ibiharuro ngaha biteye ubwoba kuko nkariya muri nyuma n'amakrane imitwe ibereka n'ingoga ivyo tumaze kubona kubera ko mu mutwe hari kinogo bivuye ku isi ingene imeze composition chimique. Imitwe ibereka n'ingoga hanyuma bigaca bigora no kuharura. Iki gitigiri nico ngaha, aha ni 1562 ariko mubone impuzu mubone ibishipi amagodomoni ibirato vyiza, impuzu nziza barazambura abazambaye. Ivyo vyabaye mu gihugu cose. Aha ni Mugongomanga. Aha mubona imbere yanyu murabonamo udusuka, udufuni, murabonamo ibigozi banigisha abantu, murabonamo ibimeze nka shene, murabonamo impuzu nahone. Mu Nama Nshingamateka mbese na Nshingamateka iki ni igikorwa kituragishinga. Ni gute Uburundi bwo kubakirwa ku mateka meza, amateka mashasha. Aka ni kahise k'iwacu kandi tugeza kukwemanga. Ni kahise k'Abarundi, ni twebwe nyine Abarundi twicanye, twica abo tuvukana, turamarana hagati yacu. Aka n'akabi. Akabi nk'Abarundi dukwiye gufatana mu nda tugatera ibyatsi kugira ngo abana bariko barakura n'abazovuka hirya y'ejo baze bamenye ko hari ikintu kizira, ko kizira ubuzima bw'umuntu bikatihabwa. Ubuzima bw'umuntu n'ubw'Imana, ni Imana yonyene ifise ububasha bwo kwaka umuntu ubuzima. Kubw'ivyo mu Nama Nshingamateka turavuga duti ntihica ubwoko, hica ubutegetsi bubi. By'ukuri nk'uko nyakubahwa arongoye umugabo bivuze, abishwe n'ubutegetsi, bishwe musantera bizi, ubutwaranizima bizi, bishwe n'ubutegetsi, ntibishwe n'ubwoko. Kigira kabiri nk'uko nabivuze nta bwoko bwica, ariko kandi kigira kabiri mu Nama Nshingamateka turavuga duti icaha ntikiragwa uruvyaro. Abakomoka kuri abo bishe bagize uruhara mu kwica abandi, uruvyaro rw'abo bantu by'ukuri ntigorwa mu mporera rwabo bw'ivyo abavyeyi babo bakoze, kuko ubwo ntibwaba butungane. Ariko kandi tukavuga duti kugira gatatu, kugira ngo twubake igihugu cyacu ni ngombwa ko habe gusabana imbabazi. Abishe bakihari, abazi ko bishe abantu bubahuke basaba ikigongwe abo biciye abantu, hanyuma abiciwe nabo bagira umutima wagutse wo gutanga imbabazi kugira ngo nanone
twubake amateka mashasha mu gihugu cyacu Uburundi. Nayo majambo atatu banyakubahwa nayo nifuje gushikiriza muri kino kibanza kugira ngo nanone abana turiko turavyara bamwe batari bazi nk'uko nyakubahwa Umurwi yabivuze, batari bazi ko ikintu gihari kandi uko n'ukuri kuko urumva igihe byaba abo bana siho bari bari, ntavyo bigeze bamenya. Ariko turakeneye kubona urundi runganwe rw'abarundi bakunda igihugu cyabo, ubakiye ku kuri, ubakiye ku mutima wo kubana nyakubana, ubumwe bwamye buranga abarundi, hanyuma akaba nibwo twubakira ko kugira ngo igihugu cyacu kibashe gutera kiri imbere. Ciye mboneraho akanya kukumenyesha abarundi bari hano, eka n'abariko baratwumva, banyakubahwa mwese muri hano, iki kibazo cano magufa tubona aha ya bene wacu, aba n'abantu bazima, ntidukwiye na gato. Hari abantu numvise mu minsi iheze bashaka kugira ngo babivugiremwo nk'ibintu bya politike. Banyakubahwa, aba n'abantu b'inzirakarengane, mbega twobavugira ko amajambo ya politike bigenze gute? Aha nta bya politike birimwo. Aya magufa ari imbere ya hano, imbere yacu, n'amagufa y'abantu. Iyo ubonye rero amagufa y'abantu, abantu bishwe nk'uko twabyumvise, ni ikibazo cy'ubutungane, si ikibazo cya politike. Akaba ariyo mpamvu dusaba abo bose bashobora kuba bibaza ko boshobora kuzana ibintu bya politike kuri aba bene wacu b'inzirakarengane, bamenye ko bazoba bibeshe, bazoba bafashe inzira atariyo, ni inzira idashika. Ubu igisigaye ni uko tuja mu nzira y'ubutungane. Akaba ari nayo mpamvu imbere y'amagufa nk'aya, imbere y'abantu nk'aba, atamvo, atakuri woronka, atasiguro woronka kugira ngo uvuge impamvu ushobora kuba abantu nk'aba bose baragandaguwe. Nta mpamvu n'imwe. Niyo mpamvu nongeye ko mvuga ni twebwe abana b'abantu biragoye ko tworonka amajambo ducamwo twokoresha kugira ngo duce urubanza, kuko aba bantu si twe twabaremye. Imana yonyene yo mu ijuru niyo ibona ubutungane bukwiye. Akaba ari niyo mpamvu twavuze tuti turicishije imbere, turicishe bugufi imbere y'Imana, dusaba ikigongwe, kandi dusaba n'abibaza ko babigizemo uruhara bose nabo basabe ikigongwe. Dusabe ko kandi n'abagiriwe ikibi nabo tubasabe ko bategerezwa kwihangana, kuko Imana niyo yabaremye, n'Imana yatugiriye ikigongwe, tuhagandaguye umwana wayo, nabo baze batange imbabazi. Byaravuzwe ko mu murwi, kandi twasanze ari byo, baravuze bati uwuzoba yarabigizemo uruhara akaba yiyizi akanka gusaba ikigongwe, uyo niwo noneho
Uburundi n'abarundi bazoshengeza akaja imbere y'ubutungane bw'abantu. Uwuzoba nawe yaragiriwe nabi ariko akanka gutanga imbabazi bamusavye ikigongwe, ni hahandi na wenyene yaremwe n'Imana. N'Imana yaratugiriye imbabazi, nawe nta kuntu nta n'impamvu azoronka kugira ngo yanke gutanga imbabazi kandi bamusavye ikigongwe kubyo bazoba barakoze. Izi nzira zibiri nizo zonyene zizoduhesha amahoro mu mitima yacu kugira ngo twubake bwa Burundi bushasha, tube ba Barundi bushasha, tuje mu iterambere rishasha, tuje mu kwishira n'ukwizana bushasha. Uko kwishira n'ukwizana akaba ariko Imana yaturemeye, noneho tubeho mu mahoro ntangere.